Yes, kaze kandi bakunze Pam Channel TV mu kintu kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko dukunze kubabwira office Smart Mind kugera kure birashoboka. Muri kumwe na Branly NZIHINDURA nkuko byama mu kiganiro Smart Mind, aho no munsi ndafitiye undi mutumire umwigeme afite Smart Mind kandi akoragerageza kwikoresha kugira ave ku ntambwe imwe ashike ku yindi mu gutera imbere, kwiteza imbere, mu gutera imbere igihugu cyose muri rusange. Kazi bakunze Pam Channel TV muri kino kiganiro tunamwakira. Kaze Lisette Kanyamuneza. Murakoze. Ego, merci beaucoup Lisette Kanyamuneza. Duhereye kuri Lisette Kanyamuneza ni Lisette Kanyamuneza ni umukobwa. Amashuri mato nayigiye mu Ngagara, muri quartier setting Ngagara. Amashuri yisumbuye niga informatique et télécommunication. Muri université mbandanya muri marketing. Ego, nkaba narashingishira hamwe yitwa CameraOperators bihurikiyemo n'ibindi bisatanye n'ibindi. Ego, CameraOperators uno munsi niyo yatumye tukurondera, turashaka kumenya uko bigenda gute, bikora gute. Ariko CameraOperators nishyirahamwe rikora mu biki, rikora gute? Okay, CameraOperators ni ishyirahamwe rikora ibijyanye n'ingendo. Ingendo ni kuvuga iby'indege. Tukaba dufite n'ibindi bya imprimerie. Iyi nayo yitwa Kainos Imprimerie. Iyi ariko n'iyindi itari hamwe, donc ni bisata bibiri bitandukanye. Muri CameraOperators tukaba dufise amaservice atandukanye, turafise ivyo bijanye n'ingendo zo kwideplacer n'indege. Tukaba dufise n'ibindi vy'amavacances, nk'umuntu akeneye kugira vacances hanze, donc ibihugu nyene Dubai, Zanzibar, Tanzanie, n'ibindi nyene umuntu aba yipfuza. Ego, tukaba dufise n'ivyo vya imprimerie nakubwiye. Donc ibyo birimo bijya byo gukora ama invitation, ama carte de visite, donc ibintu byose biri muri iyo domaine ya imprimerie. Ego, nibyo. CameraOperators turumvise ibisata ikoreramo bibiri. Kubera iki mwashatse gushiraho ibisata bibiri muri mwishirahamwe rimwe? Ego, kubera donc ava twatanguye ari iby'indege gusa. Muga mu nyuma twaraguye dushiramo niyo ya imprimerie. Ego, twashatse gushiramo ibindi nyene. Ariko wewe ku myaka yawe uyoboye iyo agence, niki cyatumye uhitamo gushinga canke kuja muri ico gisata? Ni giki cyagusunitse? Okay. CameraOperators icyasunitse kuyikora, jewe natangiye gukora muri domaine kuva 2019. Ntangura kubikora 2020, yaracamwo akakrise ka covid, tumera nk'abahagaritse gato. Ariko 2020 ivuyemo twarabandanije. Ndabikora bica biranjamo, ndabikunda. Aho wabikorera ubundi? Ego, nakorera ubundi. Iyo ikintu gikora gikunze, urabizi nyine biba bimeze, usanga wagikunze. Numva notangura ibyo wanje. Ndatangura, ariko l'idée yajaho ivuye aho kubera byari ibintu by'iwanje, donc fait byari byamaze kunjamwo nyene ndabikunda. Ni igiki cyagusavye? Ni ingufu zahe zingana gute ugiye plus en détail kugira uvuga ati jewe rero ndashinze ishyirahamwe? Byagenze gushaka utuyagire kugira uriko ratwumviriza abone le parcours ya CameraOperators, yumve peut-être ko nawe ejo ahari uno munsi ashobora kuhava agakora akagira icyo avuyemo nkuko mwebwe uno munsi muko murabigenza. Icambere urumva deja nakubwiye ko nari ndabikunda. Ico nico cantumye kumva ko no haguruka nkakora ivyo wanje. Ikindi ca kabiri naco urumva deja akazi ndakamenyereye,
sindi mushasha muri iyo domaine urumva si ibintu ndiko ndiga umva gutangura iby'iwanje byari byoroshe cyane kuko nari ndabifisemo ubumenyi hama ikindi naco ca gatatu ndakunda kuba independent donc kumva ko hari ico nimariye canke hari ico mariye abandi nico cantumye kumva no haguruka nkakora. Hoba hari ikibazo canke agahaze mwabonye kari muri secteur izo zibiri muravuga muti reka tuzane nk'uko izina ryanyu rivuga Kainos nyene ati tuzane ikintu gishasha muri ico gisata cyangwa muri ivyo bisata bibiri? Bon nta gihaze gihari kinini gusa twabonye yuko donc navyo nyene bikwiye ari ikintu cokorwa kandi ntacyo byari bitwaye kugira dushobore kubishira hamwe cyo gituma twaciye tubishira hamwe nubwo donc n'amantuze atandukanye ntibikorerwa hamwe ariko ni ibintu donc biri séparé gato ariko ni ikintu kimwe nego. Hama Kainos tuhereye kuri Kainos Travel musanzwe mukora gute amaservice mutanga n'amaservice ya nyabaki uno munsi abo bitura mwobafasha iki? Okay. Muri Kainos Travel amaservice turatanga ibyo by'indege donc ticketing umuntu akeneye kuvoyaja mu gihugu cose yifuza turayimufashamwo hama turagira n'indi donc ivyo vya vacances nababwiye umuntu akeneye kuja kuryoherwa hanze surtout nk'aba ba jeunes mariés aba bakigira ama mariage turafise package meza tubaha yo kuja kuryoherwa bimwe bita honeymoon donc bakaryoherwa mu gihugu cose bakeneye soit dugira Dubai, Tanzanie, Zanzibar aho wabikorera ku donc muri ibi bihugu Mombasa bivana n'umuntu aho bakeneye cyo tumuha package agahitamwe wewe yabakeneye hama tukamufasha kuva ngaha anye gushika yagiye turashobora gufasha tukakuronderera hotel hama tukakurondera n'umuntu aza kugutora ku kibuga c'indege donc uyo muntu arashobora kugufasha akakwereka ahantu muri ibyo bihugu kubera benshi baba batamenyereye akakwereka ibibanza bagenderwamo donc ibibanza by'ingenzi byo muri ico gihugu donc akagufasha mu bwo buryo urumva turafasha rero umukiriya wacu atwituye turagufasha kuva ngaha anye gushika iyo ugiye ata kibazo na kimwe agize urumva wewe uritegura gusa ukabika utwawe hama ibindi byose twe tuba twakumeye tuguha package kwiye yego hama ikindi naco kuri ivyo iyo ya imprimerie nayo dukora bijyanye bijyanye na imprimerie donc harimo design harimo byose bijya by'ama shiraho udupira ama casquette donc ma carte de visite, ma carte d'invitation, tout ibi byose turabikora donc ivyo mukeneye donc birimo. No munsi hari ugwaruka gwinshi rukora vuga duti nta kazi gahari na byo gukora tubona dufise mbe uno munsi wibaza ko vyoroshe ku muntu w'umujeune peut-être afise experience yarigeze guca ahantu muri agence cyangwa mu gikorwa nk'icyo mushyira hamwe nk'iyo yiwanyu hama ariko uno munsi kagahera akaca yicara twibaza ko vyoroshe ko asubira kandi muri secteur agakora cyangwa akaronka akazi? Iyo umuntu aza hari karaja aba yumva umenga nta kintu na kimwe yotinya nta kintu na kimwe cyo mubuza c'est vrai biragoye gutangura cyane biragoye gose ariko iyo umaze gutsinda iyo peur ugatangura umva biba byoroshe umva gikuru nuko ugira uko gutinyuka ugatangura. Wowe nka experience wowe warigeze kugira muri ino myaka ibiri umaze ushinze ishira hamwe ugereranije n'indi myaka wari kurakorera mu cyo gisatanye nari gukorera abandi niyihe nyungu haba nashatse kuvuga mu buryo bw'amafaranga mu buryo bwo kwiyubaka we nk'umuntu byo byaragufashije? Okay, murakoze. Bon, icambere
uri kurikorera cyo kimwe nuko uri kurakorera umuntu kubera deja uri umuntu ibintu byose babiri kuri wewe donc byose biri kuri wewe nta muntu n'umuraba ni wewe urumva iyo umaze kujamo ico kintu deja uba wamaze gukora uvuga ati aha byose ni jewe urumva deja ni kuvuga yuko bya bintu byose umva okay utarose umukiriya umva nta kintu kimukora urumva uca wugaruka taha donc urakora cyane kurusha uko ukorera umuntu hama ikiryoshe naho nuko ubuzi yuko hari akantu kaba kinjiye urumva ariko naho nyene bigusaba inguvu nyinshi ugakora cyane hama ikindi naco ukazuriga umenya ibindi kubera arabizi ko tuguma twiga urubwira amahoshershe yandi kugira ushishikare kuba umuntu ari ajour kuri bijyanye n'icyo gisata urakoreramo uno munsi abantu benshi bariko baraja muri ibisata nk'ivyo mwibaza ko wowe nk'umwana w'umwigeme kwinjira muri icyo gisata aho abandi bantu benshi basanzwe bahari hari intambamyi zoba zishingiye kuba uri umwigeme uhura nazo mu kurondera amasoko mu gufasha abantu kuronka ibyo bakeneye hari intambamyi zishingiye kuba uri umwigeme uhura nazo intambamyi ntizobura nk'umukobwa murazi ko muri sosiyete y'u Burundi abakobwa hari ukuntu tutaremerwa cyane hari ukuntu bakidufata ukuntu donc hari ibintu bikigoranye surtout ku muntu w'umukobwa zirahari kuko umuntu wese ababona yuko utashoboye harabamwo no kutakubwira confiance ukamenga ibintu byose ugira umuhe si ntibiza kuba byo kubera uri umukobwa kubera donc chake n'abarundi bishizemwo be none uburundi gwaruka uno munsi rushobora kuba rukorera kwihweza nk'icitegererezo kwavuga ati urya n'umwigeme amaze gukikura ko arishikana ahantu ntizihe manuro uno munsi woyaga nawe ahubwo ati fasha umbwire engene no bigenza kugira naje nshike aho rukuragera na wewe ntizihe manuro wo mutekerera impanuro imwe nyine no mutekerera nuko yo kwiyemera yiyemere yumve ko hari icyo ashoboye yumve yuko ibyo nyine afise muri we abisohoye hari abo byogirira ikimazi donc yumve yuko niwe nyene donc aho hantu nta wundi muntu azoza kumukwega ngo nda ni wewe nyene wo kubikora wowe nyene haguruka utangure byose umaze gutangura byose birakunda Lisette ari abakobwa uno munsi bashobora kuba bakora abantu nk'icitegererezo hari ruhande yo kumubwira ko yo kwiyemera uba hariho iyindi message ubundi butumwa wumva ko uwo muha yego urakoze message noha umukobwa nuko yo kumva yuko ashoboye ata umugabo bari kumwe ataki akumva wenyine yuko ashoboye gushika kuri ibyo akeneye gushikako kuko abakobwa harimo kutiyemera cyane muri twebwe ukumva ukavuga ati none niho natangura ukubije ukagira ubwo bwo kumva aho tangura peut-être ngana uko kuntu twakuze twumva yuko abakobwa turi hariya hasi donc kumva yuko jewe nduwa hariya na foko ukumva yuko nawe ushoboye ukumva ko hari ico ukora nawe murakoze cyane Lisette murakoze namwe abakozi ba Pam Channel TV kuri ubwo butumwa surtout yerekeje ku bigeme uno munsi tugezaho tubona abigeme nka Lisette ashingishira hamwe akarikomeza uno munsi ushobora kuba nawe ushobora kuburonka uburyo bwo kuja kuri YouTube ukaraba kino kiganiro ikubere isomo giza yo kuvuga ati najewe ndashobora kuba nka Lisette najewe ndashobora gushingishira hamwe nkarikomeza nkuko Lisette ariko arabikora Lisette uno munsi watubwiye ko ufite ishyirahamwe iryo shyirahamwe ryanyu rikora mu gisata ca imprimerie n'ivy'ingendo no gutegurira abantu ibikorwa bitandukanye mbe umugwi ukorana naho
nizihe valeur zigufasha canke ibintu by'amaranga mutima ushigerageza gushiraho mu bafatana bikorwa bawe kugira ngo ukomeze kugana mushika kuri ya ndoto ubona ushaka gushikako? Bon, ijambere turamenya yuko turi kumwe turiko tujana kure, donc turagerageza gukorera hamwe tugashira hamwe ivyiyumviro kugira ngo Kainos ive hamwe ija handi kuko ngo umutwe umwe ntiwikorana. Turagerageza nyene kuba hamwe tugakorana nka equipe, ntabwo dukora ngo urumva ngo ni naka nta matitre arimo, nta vy'amatitre, twese turabakozi niho waza muri Kainos ukansanga ndiko ndakora uzosanga uzoyoberwa boss kuko ntawumenya. Urumva turagerageza gukorera muri equipe tugashira hamwe ivyiyumviro, tugashira hamwe n'ingufu. Turumvise ivyiyumviro vya Lisette Kanyamuneza, umuyobozi wa Kainos Travel, ariko imbere yuko turangiza ndazi ko muri benshi mushobora kuba muvuga ati izo service yavuze Lisette uno munsi Kainos aboshobora kwifuza kuyitura bayisangahe? Aho dukorera kuri Hotel de Ville, kuri mairie, muri bureau 19. Hama uwo bitokundira ko shika arashobora gutora ama contact yacu naho nyene ku telefone turakoreraho. Reka ndagushimire cyane Lisette. Okay, murakoze. Reka nshimire Pam Channel TV muri Smart Mind, uburyo mubandanya mutuzanira ama Smart Mind nyene muguma muzana ibintu bishasha, mubandanye. Murakoze. Murakoze namwe Lisette, tubifuza iterambere mu bikorwa byanyu byose muri Kainos Travel na Kainos Imprimerie. Twizera ko bizakubera intahe nziza ugwaruka rukora dukurikirana, abakunzi si kubaruka gusa n'umundi muntu wese agomba guhaguruka kugira kore yiteza imbere, ateza imbere abiwe, ateza imbere n'igihugu cyose muri rusange. Bakunzi ba Pam Channel TV, merci beaucoup. Reka dusubire duhure mu ndwiza mu kiganiro nk'iki nyene ku vyumviro biri smart ku nyene. Murakoze.